Hamuntu wese nzi ko afana cyane cyane umufana wanje wa mbere ivyo wa mukobwa nato mwatararonka kayoya ivyo ni kwishera n'ibindi jewe mununze uwo munato ndacareka ndamuro bivuze ngo mwe na Sharon mushobora kuba hari impamvu umuntu mushobora kuba mumukunda bivuze umuntu arafana sana kandi Mika ari mu bantu ba mbere ariko je nta kibazo mfise ko je nshikiriza inkuru kwiba yatanzwe ngo umwanya izina Michou ritarimo giguha inoti avyo nukuri uyarye ari umusoko yaruka total ariko ari jambo bavuga ngo nahutunga cyongeza akavuga ngo what goes around comes around n'abafana benshi Chris Robati tutamubona mehaze get tabwana yaheruka iburaya nawe yari bakase wandi yaheruka iburaya n'umuvakazi drama trouble bizo do it ntibazohava bagukora hababaza muraraba rero ibyajewe n'umuryango wanje mutandukanye muryango wa Michou tandukanye na Michou jewe namanda bivuga kandi television mbe ndavugiye ko jewe nitwa Michou Miracle mugiyo ntashe ndi mama w'abana abyo ujya mama w'abana rero c'est une lionne kandi rero lionne ni iki mu Kirundi man intare y'ingore rero intare y'ingore nayo yukoze ku bana rero kuntu twese plage vyarabi Sharayangaye amazi yarakoze ibintu reka twagiye hamwe turagenda hamwe turategura ico twise hyperlink Sunday tuzaba turi kumwe na Dramatic donc ni le collaborateur iri kumwe na Vision Global biyumviriye kugira hyperlink Sunday abanyamuzi nyene ko bigenda neza amakandi twibukanye yuko we in the summer bamwe bari muri vacances ba diaspora bebe ntangana nzobera kandi bari ngaha benshi cyane diaspora bebe diaspora bu ndabakunda cyane tuhurire dimanche ngaha nawe ndahara kwandikira yumve yuko akwiye kuba I don't know. Yes, reka nizere yuko umeze neza cyane we ukurikiranye Mika TV. Nitwa Fulgence Mika nk'ibisanzwe ibintu bimeze neza cyane turashimira Imana ibintu n'amahoro impunda marembe kabisa behind the camera Benjos Godwin nk'ibisanzwe regatuma byose bigenda neza cyane. Hano imbere zacu turi kumwe n'ubudasanzwe mu badasanzwe kuko amaze kuba akora vyinshi bimeze neza muri entertainment industry ya 257 yitwa Michou Miracle. Nigyo namumenye ko nakuze ndumufana mu myaka itari mike yakoreye ku nsamirizi zitandukanye kandi amaze kuba anahindura byinshi muri game ya entertainment y'u Burundi kuko amaze kuba ateza imbere benshi amaze kuba apromotinga benshi mvuze ngo ndabadondagure nizere ko ntobamara kuko ni benshi cyane. Nyuma y'iminsi novuga ntitwe turamubona muri bino bintu je namwiboneye namusanze mu kibanza kiza cyane muri Le Croco Brasseur abona yuko ari ikibanza kabisa kiri VIP giteye igomwe kimeze neza giteguye neza ibihakorerwa ni byinshi ukeneye kwivuna kanyota biba bimeze neza gufungura ndetse no guterema muganira n'inshuti mupanga ya deals yanyu byose bigenda neza cyane ukeneye kuryoherwa n'umuziki mwiza wa karaoke byose bimeze neza cyane. Ubu noneho hagiyemwo icyitwa Hype Link Sunday ubona yuko umuririmbyi Dramatic nawe agiye kuba aduhereza umunezero udasanzwe wa summer ya 2026 ibintu bimeze neza cyane. Reka sindabicisha amajambo ndamuha ikaze ndanamuramutse nzere yuko umeze neza Michou. Ego umeze neza cyane. Makuru y'imisi. Sava. Kwambaye ubuntu ze bwinshi kukuboko. Sha abanzi bose barabizi yuko sase mu kashamo. Abakobwa benshi ndakunda kubona babwambara ko beke mu bwambara. Bo kuva kera narindi abakobwa b'Abarundi twarashaza twarambara imiringa twarambara inyerere twarambara ubudede donc kubona umukobwa yambaye utu ku maguru ubudede ni ibintu bisanzwe cyane kuva na kera narindi. Agibura bwabwita ubudede nyene buri babwita ubudede ubuyeye nabwo bameze gute ubuyeye nabwo bameze gute
novuga byinshi umeze neza ariko ari nukuri kw'Imana ndashima abantu benshi baravuga ngo wari warabuze wari waragiye je simbuze baraza aho bankura kwera ego jewe nakuze ndagufana byatari twese byande abantu bivugisha byatari bya FM itangura gukora nukuri kw'Imana je naragufana nukuri merci sana naragufana byiza cyane ndavuga nti kabisa hano hantu hararyoshe muri kumwe na Patrick Pagio hariya hit connection imeze neza cyane harazamwe na ba Mipro murabandanya gutyo ariko mu nyuma mbonura sinzi ingene byagenze kuba icyo gihe nuye kubone ejo bundi muri radio yitwa ADMC right nari radio actually wari warabihebye radio sinari na hari post nigeze kugira 2018 2019 sinuka neza ndavuga yuko akwita ndavuye mu guys reka tubaza kuhagaruka gatoya Michou abantu benshi barakuzi mumenyesha amakuru ariko hari abandi bavuga bati naka ndamubona ndamufana ariko kabisa sindamuzi kubera iki ibintu bintu yabijemwo kubera iki yagiye mu itangazamakuru Michou Miracle yakuze ari umwana ameze gute incamake y'ubuto bwawe imeze gute urasubije kure incamake y'ubuto bwawe ubuto bwanje je nanzi ko ico narinzi nico nabaye ico nashaka kuba nico nabaye mumenyesha amakuru cyane yego yari mumenyesha amakuru kandi namubaye narakunda cyane kumenyesha amakuru bico gihe naraba ba Asrida naraba ba Diane Kaneza du coup je voulais être comme eux hama ndabikura nzi neza n'amavuga nzoba umujournaliste faut que nanje nja kurya television du coup naca kwishure ntiwakubagana uvuga uti faut ko nza ndavuga amakuru yo kwishure bigezweho oya byagiye gutangura nko muri seconde quand même muri primaire nari nzi ko ushaka kumumenyesha amakuru muri seconde niho nagiye kubigira cyane nagiye kubyegerana sinavuze amakuru hajya hari abantu benshi batazi ko je no natanguye gukora umwuga biga muri seconde wabitanguye mu mwaka wa ryari natanguye muri 2012 acha niga mu wakangahe ndafuye ico gihe ndibuka niga muri seconde amashuri mugabo wari uyamaze wabitanguye kera wowe ico gihe hari ibiganiro c'abarandre mugisha kuri CCIB hari ikiganiro kuri bonesha ca David Carmel hari ikiganiro kuri RPA ca Innocent Valentin nibo numviriza hari ikiganiro kuri Renaissance ca Franck Espoir nibo numviriza nkaca ngenda nkabasaba ko ninjira muri studio wow bagace bakwemerera byoroshe banyemera bisigure yuko gushika muri radio donc wacu usanga iyo nabo basivye kubera ikiganiro kitigera gisiba acanyikorako wow ufatisha gutyo buke mu nyuma nza kuba engagé 2013 mpejeje muri radio television Renaissance ko nshimire cyane Franck Espoir na Muzi Innocent yubahwe ndaza arakumva yego na nandegabasha mon professeur wakora muri ndamubegetse yanyigishije kwandika kumenya kwandika ikiganiro ngene bacandika byose nivyo hama none cemba muri Renaissance nja muri Radio 10 ndekure imyaka irenga 5 Radio 10 ni Buja FM munyumiza guhindukira Buja FM hari byo mutazi ko yahindutse Capital FM va kuri Capital FM nja kuri Buja FM hajya baragize na Capital FM yego narinzi bya Radio 10 ni bya Buja FM byagebera mu mezi make cyane byarazigitse kabisa imbere ko nza kuba ngaruka ku kuntu wagiye urabura mu itangazamakuru reka mbanze gato nibutsa abantu ahantu ndagusanze nibyo ndagusanze kugira ngo bize kuba tuze kujyana neza jewe ndamusanze ahantu bariko barategura ibintu turi muri Rokorokobration ko nababwiye bariko barategura igikorwa ciza cyane ruvuga nti yego bagituma abarundi n'abarundi kazi baronka umunezero abanyamuji baze baryoherwe bigende neza bari kumwe na Dramati ibi bintu nasanze muri ko murategura je nabisomye hype link Sunday amashuri azonkozi bara ni hype link Sunday izoba kuri Sunday Sunday le 12 mais this Sunday it's le 12 le 12 oui c'est le 12 dimanche exactement kabisa dimanche ari ukuntu tuba tura iyo tuca ari ukuntu twese plage vyarabi Shayanga amazi yarakoze reka twagiye hamwe turagenda hamwe turategura ico twise hype link Sunday tuzaba turi kumwe na Dramati
Donc ni le Coco Brasseur iri kumwe na Virginia Global biyumviriye kugira Hyperlink Sunday bacatumira Nzey the Dramati na DJ Dilspin hamwe na DJ 60 kugira ngo tuze turyoherwe kabisa quand même abanyamuzi nyine ko bigenda neza kandi twibukanye yuko we in the summer bamwe bari muri vacances ba diaspora bebe ntangana uzobera kandi bari ngaha benshi cyane diaspora bebe diaspora bu ndakunda cyane tuhurire dimanche ngaha nabaho ndahara kwandikira yumve yuko akwiye kuba I don't know nabyo nzashobora kuba hari ariko Viza navyibakiye. You are welcome big bro. Kabisa uzoburi ngaho izomeze neza. Azari dimanche le 12 abona ko izomeze neza cyane kuri Coco Brasseur ariko kandi biteguye gute abantu bazohamba vuye kuronka umuziki mwiza bazoronka ikindi muri makebezo muri rusangi dusangize. Donc barazira Coco Brasseur murabizi yuko ari ni brasserie locale. Wow. Niyo mpamvu hariho kano ka Brasseur. Et brasserie artisanale. Brasserie artisanale. Byabikora hari indani. Uraniye murenganye abantu rero b'abanyamuji bamenyere kuza bakaza muri Coco Brasseur. Baragiye ukamba babona ibintu by'ibintu zemba bitwitanke ibikono. Donc hajye bari korakora inzoga nazo zizimbutse gute hano. Urumva tuzonywa ama pression menshi cyane kandi rero pression zo ngaziwe zikanye neza murazi kurira izuba murazi nabona ubushuhe ni ibintu ni biju kabisa niyo mpamvu hari inzoga kwinjira ni 30,000 ahasanzwe Ahaye na ndanatiksanwe na tikebya mugandi ko ndahara abanyerena ni hehe hasanzwe ni hehe VIP ahubwo rero mwese muri Samire ya VIP kweli mwese muri VIP kibanza ni VIP apart ibyo hazoba hariho Dramati sojohe kuva 18h quand même tuko turaryohewa till late namuze ashaka kuva nga saa 2 z'igitondo donc ntangorane security rakwiye umviriza inzoga ntigere zibura nituvuga ngo ziraheze nabyo bivuga ngo yanga urumva nako ndanyuyingira heze jamais kabisa bandanu nimba ushaka gutaha yindi midi toka seulement bo oya kuwa mbere ntibotaha midi ahubwo bazotaha saa 12 bace bapoesha saa 4 bace nimba wewe ukora hari abandi bajama ngamwiviye bari muri vacances bavuga ngo dutaha abandi bagiye gusenga les vacances murahawe ikaze cyane kabisa ahasanzwe 30 100 muri VIP kino kibanza ni cyiza by the way cyane bidasanzwe twumbikindi aje bari umuziki mwiza hamari usono nziza mu mubizi hamari vibe ifi encore nzoga nyinshi encore no mu hitmaker Dramati afite indirimbo nyinshi bakunda afite n'abafana benshi Dramati tutamubona mehazige tabwana yaheruka iburaya nawe yari bakase wandi yaheruka iburaya no mu bakase drama trouble bivuze ngo nawe nyene ni azoduha urumva ko twebwe ntituzobicisha abandi bavuga ngo harabaririmbyi myinshi ntmwarose umuziki twabazaniye umuririmbyi umwe nyene Dramati ibindi byose DJ Spinny na DJ 60 bazoba bahari kugira ngo byoshe urubaye bazobanza babashushe kugira ngo aze kuza mumeze neza hanyuma ndabona hari n'ibyuma byinshi umuziki uzoba ari live cyane bon ibyo turacari ko turacigako on vous promet ama surprise ikintu gusa no babwira jerekana bamenyera ibanga mwino Miss Dramati yama mu matiza dahera yama muri repetition ashaka yuko abantu muza mukajyo umuziki apana kuza kumviriza intuze hamike natural Dramati twarumva kuba muririmbyi umwe azoba ari haje azoba afise umwanya wo gushobora kuririmba ku ndirimbo yiwe ya mbere ushaka yanyuma naringiye kubaza nti apana ngo azoririmba ngo madame acaririmba ntuze naringiye kukubaza nti none ko afise indirimbo nyinshi azoririmba yihasigaze yihe ngatose numva yuko azoruma nkaje watandirimbiye muze etwa friend zone imaze nk'imyaka 6 kabisa sinzo kweme indirimbo yiwe ya mbere namumenye je nanje indirimbo ngaha nshaka kuzokumva muri nyinshi amundi ashobora kuba afise preference yiwe je hari indirimbo irimo akarege ukuntu
Siyo Shine Sweet. Ije ndirimbo iri muri EP yiwe. Hari indirimbo ya C'est la vie, hasta la vie. Voilà, ni pretty. Just give me that thing. Hasta la vie. Ya EP vraiment je waririmba. Cyo gituma nashobora gusiba. Turimbira zose comment. Kabisa. Niyo mpamvu cyatse yuko numusibe pe ndiko ndakora ibishoboka byose nigaka kwanza umuntu mwari muheretse no kumbona mu evenement burya mwari muheretse ndiko ndategura event ubu rero cyo bibaza yuko iyo myaka yose ndiko ndabaraba gutya ndabitegereza nkuko uye nagarutse rero bivuze ngo n'amakunzi ba Michou uko baza kumusupporting mbiriza no mutaje mbiriza mufana we cyane urumva nka nibariza wa muntu uze hariya nato umwe ari mfana mbere je numwegere navuze wa mukobwa nato mbiriza Queen Kavuyo nisharo Queen kari hanze rega uje nawe ushobora gusanga yafashe indega akaza mu ibanga birashye mwami kazi wakavuyo ujya mu bubu wanjye ya welcome mbiriza niba ufata indege uzaduteze nawe je nasubiye mu majambo yaririmbye je nshatse gutumira cyane umuntu wese azi ko nkunda kabisa umuntu wese azi ko afana cyane umufana wanje wa mbere byo wa mukobwa nato mwatararonka kayoya ibyo ni kwishera ngirimbye je wa muntu uwo munato ndacareka ndamura bivuze ngo mwe na Sharon mushobora kuba hari impamvu umuntu mushobora kuba mumukunda bivuze umuntu arafana sana kandi Mika ari mu bantu ba mbere ariko je nta kibazo mfise ko je nshikiriza inkuru ko yatanzwe ari mu bantu ba mbere kandi rero vemuso yawe irahari bivuze ngo azokira invitation y'ibirahari jewe azanyegere ko urukunda nkunda azanyegere hama azomitane kwa Rojante azomitane kwa Rojante Michou reka abantu mukanya turahashi ndakwinda ndavita okay banza umuhe azomitane kwa Rojante acha mitana tuzanga muri ko brase vamuso yawe ni hicho irahari kandi hano hari pression ntazomara oya hari n'amantuze urazi kujaye ari ntuze na Tony Queenmuso ni ntuze Vemuso rero ariko ngo ujye zitakwiye zitatu ntiyemera zitakwiye zitatu ntiyemera karibu izazo shaka zose jewe nkakubona ha kabisa sasa la parole de Michou hambavu y'umuziki mwiza kuryoherwa bimeze neza ibintu by'amanyama ibintu by'inzoga ryo twamaze kumva yuko hari barbecue yakajembe le dimanche ici ya un barbecue meze neza ca wimviye umunsi ngorane nuko umuntu utazaye akanoti keza gucyaye uzokushwa uzogumubona abandi barirya bameze kabisa hambavu y'iziri lokale zimwe bavuga ngo ni njyabuka nazo zoba zihari full tank okay kabisa birumvikana mbega Michou muri ibi bya event organization agiye kuba ahari igihe kirekire canke ariko arorganiza igiheze yisubirire mu bindi tumugiye kumbona kweli cyetse ko evenement ya mbere wese natangiye kuyorganiza 2016 okay 2016 umva jarige nyene nshobora kuba ndi muri evenement mu campon ugandi mumenye ko ndayirimo abo yego 2020 mwarambonye mu inde evenement 2021 mwarambonye mu inde evenement bunene bahaye imyaka 3-4 kuba ndabaraba ko bigira kabisa bimeze neza no vuga nti kubatamuzi no kuri ndazi hano harimo generation 2000 2000 vuga 2006 oya 2010 abo nyene nibo bashaka nibo banyo kandi baranafana drama cyane mbiriza Gen Z your friend Dramati we be there kabisa ukeneye kuryoherwa na Dramati pana bya ndiyo muzana kuri stage akaririmba indirimbo zibiri zitatu agacagenda isango ni tariki 12 mbiriza mushatse yuko aruhuka DJ akadushiriramo amakagaruka umva a votre disponibility kabisa birumvikana tubandanya n'umuntu bita Michou Miracle twumva Michou Miracle ariko nituzi ayandi mazina nayo nyene nta yandi Akimana Michou Miracle haya Miracle sigitangaza kubera iki ibyo twibaza mera ariko avuga nti oya grand frère tuje mu bibaza grand frère
azovyemera umwambaro ari nyuma ya kamera cyane kuza kuri kamera kabisa birumvikana tugaruke kuri cya kindi 2018 Michou aranditse arameje abantu yuko ibintu by'itangazamakuru cyangwa byo komesha amakuru akuyemo akarenge yigiriye mu bindi reason yari iyihe byavuye kuki bon nari ndusha warurushe umuntu araruha warushiwe ni imyaka ingahe muri entertainment and then also hari ibintu bimwe mudatahura yuko mwashaka kuba ashimatari kuba kandi for ku taking a step back kaja gatoyi ugafata umwanya wawe ukihosusa ukamugaruka kandi uri fresh ugaruka uri new mu mutwe ugaruka ufise amayide mashasha ugaruka ukora ibintu neza gusumba uko wari kurabikora donc hari ikintu novuga ça n'arrive qu'aux artistes je ne connais pas ndavuga les artistes mvuze ngo artiste n'ukora intebe n'umu artiste tu vois le fait que yiyumvira design le fait que yiyumvira kinagira guhereka ishasha kabisa c'est un artiste donc un artiste wese araruha mentalement non hama yarushe mentalement rero arafise il faut savoir toujours kugira gufata umwanya wawe kabanza niho ugaruka uri mushasha ugaruka uha abantu ikintu gishasha kabisa si ukuvuga yuko uba uri akodezide no oya ushaka kuruhuka umuntu akaruhuka amata banze wirorashe yego ni nkuko iyo umuntu kenshi ba artiste cyangwa abantu bakora mu artiste wari wese hari ushobora kumusanga ahantu ugasanga nta muntu n'umwe ashaka kuvugisha bon ukabyuka ukumva yuko ata muntu n'umwe ku isi ushaka kuvuga n'aba introverti benshi niko bameze ibintu nk'ibyo Ibyoroshe hari abenshi bakunze kuvuga ngo abamesha amakuru babigeme cyangwa abakenyezi bafise ibindi bibazo byabo usanga kenshi biri personnel badakunze gusharinga hanze ngo tubimenye yuko nawe ushobora kuba hari bimwe muri ibyo ushobora kuba byarakubaye ko birangira uvuze ati bino bintu mvume ngo no biheba nivyo tumwe ko ndumumenyesha amakuru kuba deceived cyangwa oya nta kintu na kimwe cigeze gikora kuri career caya kabisa career yanje ni career mbashaka kuraba ati kabisa kandi umva ndi sûr de moi ndazi ico nshoboye ndazi nico mazi duku none rega nta muntu afata ane sabatike akaryama akaruhuka nafata ane sabatike rero urazi gituma abantu benshi baguma bashaka kumenya ibyawe baragukunda yo nanje zenda bakunda bizuho mukamatema bizunyo nimba hari abantu bazi gukora umwihwezo w'imyidagaduro mu bigeme mu bakenyezi nimba hari abantu iyi industry bayizi guhera hasi gushika hejuru kandi no munsi bakiriho Michou arimwo niyo mpamvu bavuga bati ko hari gihe duhurira ahantu mugabo nkaba ndabona ari karakora bino bintu why niyo mpamvu ubona baguma babaza bavuga bati bimeze kuno bivuze ngo ko tubwiye ati bye byagenzwe n'abandi ndaruhuka ni sawe je bundi ariko nabonye wari wagarutse narakubonye muri ADMC right warakoze ariko numenga sinkumva kandi ukora mu gitondo tarabyuka byaya amasaha waravuye mu byo mu gitondo ariko waragarutse wasanze bimeze gute industry dusangiza wasanze bimeze gute hahindutse iki byungutse iki cyakoze musigaye mufise amahera amafaranga akantu tugasigagari ariko amafaranga yabo nimba yarabonetse n'iterambere iterambere nyene byateye imbere mumeze neza nabyo wabonye bitakimeze neza bon je nkavuga baranyirwa nta kintu na kimwe bakugira n'izina ry'Imana no kuri kw'Imana ndakuremesha nuko hari amazina mwamwe yadugije imitwe imyaka 2026 Imana ibafashe mushikana muri December nta nshatse kuvuga uga rero ino industry iranka kavuyo kandi kanka muntu yishima industry uzi kurukira umwana bakirindira umare 5 uri kuri hit
Cenge ndakwereke nk'umuzo mungire mfate asimvuza bubu mvuge ibintu byabaye nka 2020 asubitiza mubona haje akavuyo k'abantu bane batatu haje nani yitwa nde wa murapere hariya be face on the floor apana Fabulous aya uyu mwana yaririmbye bagatwara ntuze bagatwara hariya kumusaga Bel Chris Oleg merci beaucoup LG Oleg haje Oleg Mr. Zademu muragura haza with design haza na music bazicara mwabeze ngo wa ari miriro hajya Madiba ntiyarimo Madiba ntiyarimo Madiba haje jana wa kera ntibishinge Madiba wa kera kweli yo Madiba yaje muri Drive FM 2018 Madiba muri mwishinge Madiba ujya mukamwe muri game okay kabisa Alabaraje Olege with design berry music baraje barimeze ngo wa miriro baby melana bana hit kabisa cenda biraba umunsi umwe ndivugira nti mani bafashe umwaka utse nkaya mango ndavugiye ko byo mukiri kuri hit abakeze iminsi bacha bagenda Burundi banyerengo aya amayira ya industry nga aranyerera abantu b'Imana aranyerera unteye ubwoba urazi igituma unteye ubwoba wewe warabona yuko bashushe bameze ku mugabo wibaza ko babuze iki Oleg yitwera ibyo turanka kavuyo nta management yari afise yitwaye nabi yigenze nabi babicabira homba bigiyeyo harimo ubutandiro bwinshi harimo sino kubata mutahura nishobora kuza gupleza generation imwe nishobora kuza upleza Gen Z yonyene utazi ko mu mwaka uza abo ba Gen Z bavuye kuri 18 bafise imyaka 21 batanga kuronka ama responsibility batenguye no kwiyumvira abagore n'abagabo ntibazosubira kukumviriza muta bifo kucindira umukenyero ukazurashiramwe utuntu tw'imvange rega nyene nivyo narabati urumva we mukabandanya kuri ritme muriko abo bana muriko muyumvira ko babakunda kandi aribo benshi cyane bakunda ntuze ejo esikoze bafise imyaka gahe ejo weza ko nibabandanya guco nyene iyo ndirimbo ubahiza ndirimbo zimeze kwa kundi nyene canke witwara kwa kundi nyene bazo bakikunda Beri ngira nukuri abaye mu diaspora wewe sinzi Beri nawe yarafise nyene kumwe Melanine baramuvuga yari foto y'abashimwa turahanzwe ndago ariko gitandukanye na Beri Beri yarakora ku mitima n'abantu bakuza nka twebwe bani wari bwakure ndazi ndetse kutangana na mukecuru mukecuru ninde babarira amuzi ntawuzi okay kabisa wizi wanabonye umenga aracameze neza nawe ubunebwe n'umunebwe wizi uri umunebwe ushaka kumpa indirimbo rimwe ku mwaka ama ngushaka ndagukunda kuvugira ijana indirimbo ushaka kumubwira ko indirimbo yawe iyi ndirimbo yakoranye nuze yakoranye na Linoje na ntuze kayenga ushaka kujya hiti nk'iyo yari ubu uye akaba ari ifise yonyene tukaba turi mu kwindwi urumunebwe baravuga ngo abaririmbyi b'aba Burundi n'ikintu cyitwa promotion waciye kubiri ibintu uravyemeza ko baciye kubiri ko ikintu cyo kuriha amafaranga kugira ngo ba branding izina ryabo biyubake ba promoting ivyo bakora ivyo bintu ngo batavyerekwa harimo ubujuju bwinshi mumaranye na bime igihe kirekire harimo ubujuju bwinshi byo nta numwe yigeze abikora kuva uyu muziki nakawuza mu uyu nta numwe arabikora je ndibuka nkora ku radio mu Rwanda sinashobora kubyuka ngasanga hari envelope yaraye kwa secrétaire bakanayicisha no kwa secrétaire wo kukazi bandika kati Michou baje nsangamo harimo indani flash
atacu sohoye nta cinjira hari ikintu okay ntimureke mushaka mumva umenga muriko muri hatwebwe tubayeho kubera mwebwe you guys ni hato cyane basi genda muyarihe ku maradiyo mama ntimuyaduhe genda muyarihe ku maradiyo Fulgence mugiye ukamukubita umukubise inote y'amajana 2 bibaza ko ivyo gukorera ku mahezo sosiyete ngana gutyo ntibavyereka mugabo wumva umengo wewe abayeho kubera ko gupromotinga you guys ndashobora gukora jeno kora umwaka wose navuze kuri uyu muziki w'u Burundi kandi noronka amahera menshi cyane kandi ibi byo kuvuga ibyo hanze uraza ukuntu byinjiza menshi reka mara uraza ukuntu byinjiza menshi umuziki w'u Burundi muga nihenze ngakora ikiganiro ntako ndavuga umuziki w'u Burundi muca muza ngo nya uraza impamvu uvuze ko byinjiza menshi hari umurimbyi muri Tanzania bigeze kumpa gusa ati postinga karo kantu para mu miseze nari meze neza kuri Facebook so baguma bafata nabi hari ukuntu kabisa bampaye challenge ndayiposting kabiri bacanye 1500 by'amashiringi simvuga igihugu cyari cyo none gusa bayibonye barabonye izo challenge ndaziposting kabiri sinarengeje bacanye 500,000 y'amashiringi none je ndazi yuko ariko mu Burundi nta muntu numwe ayo mafaranga arayampa ngo nkorera promotion no bameze kandi sinkeneye ko bashikana nayo kuko twese turabumura dukeneye kubaka no ruganda ariko tuganire à part ça menyuti quand même nakanafashe de promotion ko himu mubwirutsi mpakarimi kashe kawe umuto naho migihumbi ndavuga ati naka yabaye rokonesa kuri kwima ntimuze kadakanengera kajosha cyane ntibazire gaho n'abastare ngira ucuyuza murahure n'umukabare uranaciye ko muto kandi yakomeye niriwe ndakokora promotion kandi banayumvise banakurukiye mawujo yanakumenye ko ari wewe yanamenye akacurinda ko aba baje aribo bakuramutse kuri tablo yanje no kuri tablo yawe je kukuramutsa aje guca hama meje kuramutsa turiko turanatera inkucobozi ko nshaka gusaba inzoga okay ni hatari Michou tugaruke kuri wa muzo mpigana ndakwega ariko mbeho urakinyemereye anytime kweri nganze mve muri rokoko brasere mve muri hyperlink Sunday uzocindondera next time mu yindi zo birikira tegurwa na nyindi zo birikira tegurwa hagati y'ukindi tuzaturiko turayitegura tuzostesa icyayi ariko rumaranga na kuri TikTok nka cyasanga bansuggestinze ngo spill the tea kuri photo ya profile ngo mvuga ibyo byaraye biraba muri weekend avuga ati ariko TikTok nawe ushaka rusaka mu Burundi vraiment eka rero iki kiganiro je yenda citegurira just umunsi uzamubwira ati nibi ati tuganira umuziki imyidagaduro muri rusange mushiki wacu hariya Ahaye bundi abantu benshi baragize bati ngenda bakubwire mu kanya baragize bati kumbure bashobora kuba afise ikintu babapfa Nellynat umuziki iki ibyo akora bifata gute urusaku nibwo akora nibwo avuga yabivugiye imbere y'umukuru w'igora avuga ati jewe nitwa Nellynat Hakizimana niko yitwaga mutamati muzehe hari ati kubura ayo maruri kugira ngo n'abatakuzi bakumenye atarayakurako arabana ati ndi umunyarusaku kazi yabigize umwuga acarashikiriza ikiyumviro ciwe rero Nellynat akora urusaku ibi bintu akora Michou abivuga kwiki mu minsi yeze mireko nda kubangara ku bintu yigeze kukuvuga ko wewe umufata gute muri rusange ndamufata nyene bigumwese mbaki bimuha amahera irire azuronga ariko afata umufungo uriko urafata umufungo pe muga rero chaque chose c'est conséquence urashaka kuyarya kandi rero kayaruka mama ujikazi usitapike c'est vrai muga rero komezi na watangiye uyikomeze pe abirimo neza ariko abirimo neza ni nk'abamukurikirana vyo vuga mukurikirana ntabyo nzi amakuru urumva arakujye nyene dandaza urusaku niko ruhengera hano mba nicariye
nkazana ngo dumbuye baraje uwo muntu akanyicarika nkamwumviriza nkasanga ariko aranduhisha mu mutwe nsanga ati none aho wicaye neza uramwumviriza ateye ati niwe muri ibyo byose shaka ndabifashike. Niwe muntu wa mbere mu gihugu cy'u Burundi maze kubona Instagram ayirazi kanora muri natwe nubwo setting live ya saa sita z'ijoro abantu majana ngaho igihumbi urababona none wumva ko ikuramo umusaruro gamana bivuze ngo nimba bimuha umusaruro ni sawa nikomeretse. hari abavuga ngo umwanya izina Michou ritarimo giguha inoti navyo nukuri uyarye ari umusoko yaruka total ariko ari jambo bavuga ngo nahutunga cyongeza akavuga ngo what goes around comes around. And it can hit you man. Agush. Ejo bundi byari n'ibizina Michou Miracle ubona aho rikuramo agafungo. Bikora umuntu wese yumva yuko izina Michou Miracle ishaka kumuha agafungo. Ico ndakibwira abapromota bose abakorera ku mazu social umwanya kumva yuko je kunkora kora content bishaka kuguha mutse. Amafaranga. Do it. Ntibazohava bagukora hababaza. Muraraba rero ibyajewe n'umuryango wanje. Mutandukanye muryango wa Michou tandukanye na Michou jewe nama ndabivuga kandi nsaba television mbe ndavugiyeko jewe nitwa Michou Miracle mugiyo ntashe ndi mama w'abana abyo ujya mama w'abana rero c'est une lionne kandi rero lionne ni iki mu Kirundi man intare y'ingore rero intare y'ingore nayo yukoze ku bana irakurya oya ikubonye gusa no hafi yaho abana bari nikibazo ukoresha izina Michou Miracle umukoresha umuryango wiwe aho nuko ijambo rikaba riratunganye Fulgence nagushimire yuko umpaye akanya kuvuga iryo jambo ndenda rifise ku mutima nuko kimanda gushimiye ugenda ubambwirire tinati tushatse yandike kati après hyperlink Sunday mumenye yuko intare kazi intare y'ingoje uvuze iti mukore kuri we munkoze ico mushaka izina ryanje murikoze ico mushaka mujyanduze mushaka murivuge kwiki nibavuze ko Sara ntaco yabaye urabyumva kandi ariko na Sara sinzi umugabo nibaze ko kwa Rojante buri no mesi mugabo tuzobanza tujane nawe nawe Nellynat nyene tiramwishe izo nkuru ndazifise yishwe niki la bipolarity negaje sinize basheshera umuntu ari bipolaire bipolar ni uvuze igifaransa biranja mugabe icyongereza ndavyumva neza rero haje yari karabivuga cica mbona umuntu ari bipolar rero ni maze wigeze kuja kubarushanti mama kende pamoja Michou Miracle intambara utangugira kugora kuzimya kabisa ariko ndakumbuye kwa mvuga sibyo biramushikiriye n'akazi kawe uzobage wifasha sindimwo le problème ngora nini ndashobora kutanayibonera Michou ndafise nimero yanze guha inbox urashobora kuyima sindayungurure mebasha nzofuma ndago telefone mvuze audio ti wumvise biriko biravuga nzohengera n'imiganiro ku radio cyane bati wumvise ibi byabaye iyo ntuzoreka kuyitaba nubwo ntukwanza ntiwamenye ko ari cyo ku radio nzotora yindi y'uwundi muntu ari on telefonesha ariko kandi abantu baravuga ngo amuganda mukunda cyane abantu benshi bizu Chanel sivyo wowe nukuri umva amahoro je ntaco dupfaje nawe nta kintu na kimwe bibereye dantokwa abo nk'ubu nagutumiye muri hyperlink Sunday tuze twicarane kugira ngo muganire twiganire twese rega ni muteri inkuru muryoherwe entertainment man hajya muramura mukaramukanye none je duhuye arabitse bizu ivyo nibiki imana izo mu munsi umwe video ndayironke nuko entertainment turahura tugamviriza none sije nasabwe kumutumira kabisa ndagutumiye muri hyperlink Sunday kabisa mwandike muti Michou Miracle atumiye Nellynat zoguha vamso zawe sitatu Nellynat Hakizimana aka Nellynat zive musukara mu kutaje kuzitora je message ndayigushikirije abantu benshi bakavuga ngo babone yuko atacudufa kabisa abantu benshi baravuga ngo we kino kibazo ndakigwaze nk'umuntu asanga ari muri showbiz y'u Burundi atawura bino bintu azi uko bimeze baravuga bati
iyo akora rugero urusaku rwe bakinjira muri buzima muri prive bw'abantu abantu bakamuhanura ntavyumve ngo naho ngo nubwo mupfunga abafana ntibababara ntacyo ngo nibisanzwe mwana avuze ati hageze gutapika jikazo stapike shibaga wifasha jikazo stapike Kandi urumva haraho gukora haraho no kudakora ejo bundi byarabuminze ngo mona yari yamufungishije yaraye imbere yawe pejeda imbere yiwe yaraye mu minwe itari gwiwe mu maboko atarayiwe mu maboko atariyiwe babubwiye ati ndashaka kujya hariya kwa ntupfa hare kare no muri toilette bagenda bamuherekeje kubera ntibamwemerera kugenda aho nyene aha birumvikana bivuze ngo yaraye mu ntoki stari gwiwe mu maboko atarayiwe rero ibintu byo be naho ubikora bumenya amenya amalimite nyene sinzi kabisa mugari bijye bintu yamuzana agafungo ko je ndazikora umuntu aramwandishira amafaranga arazugo baramuha amahera Jonje n'umunsi wewe Fulgence wowe umunsi wewe ndahubwire ndashaka kumurunkira amahera amubwira atumbiza rero muri panza gusa kandi abishaka kubipostinga nate marimo neri nivyo nana urerekana umuntu wiko Nellynat uraduhemukiye hamwe ibintu by'abari byo gute none rigadandaza urusaku none uyo dandaza ntiwe Okay, abantu benshi bakavuga bati ugwaruka tuza muri bintu muri no myaka biratugoye kubera ko kenshi tutabitahura dufatisha n'ingoga mugabo ugasanga mu mutwe ni zero. Duhanura iki yarasha biradusha none ko ari uri mukuru wacu turabira akakarore tugire gute barebaza ngo naho bahanura mu bahinduka kugira ngo tumentene ubuzima turimwo dutegereza kubuhindura baza kumuhinduka dutegereza guhita udahindutse n'intumwa ko dushobora kuba turi mama no ndazi je ko natanguye to umuntu umwe ahari mbiriza ugende mwese urana ukuvyumva mugabo kameme bitwara ubuntu kagumemo ubuntu bitware runtu bitwara ubuntu ibindi navyo shumafu itangazamakuru ry'abakenyezi canke abakenyezi bari muri journalist muno munsi babona gute Michou Miracle arababwira iki bagenzi bawe zindega bash ni benshi zibabiri batatu hera kuri bajya mukorana hariya mu nsamirizi Jennifer tugena no kubandi Latifa dazi kyanka dazi Gina dazi na top undi ni benshi fatira muri rusange dazi Elsie hajye isara cyabikora cyangwa yarabivuyemo Twitter mu rushaga muta mauja Twitter rayimu rushaga oya ameze neza abandi rero oya mugende bukebuka mugabanya kariro nimuhendwe cyane ngo hama ubustari ntubaduge mu mutwe ubustari ni bubi bamwe murazi ko je batanguye kumbona kuri televiziyo canke kuma bamenya yuko Michou Miracle ariwe Michou Miracle jewe ariwe Michou Miracle apre nka myaka nk'itatu ngene ko ata bintu byo kuma TV cyane cyangwa ama screen byari bihari cyane yego mbuga kwa nzari bwakundwe cyane ibintu nk'ibyo yego ngira ngo mezosi shitse naranka kuvuga Michou Miracle ko nitwa Michou Miracle wachuvuga byari naricara nkumbiriza bakazomvuga kivuga ati nje nitwa naka ngahera ndukunda twenge natwe aramvuga nage n'umuntu mukubita niko ngurati ngurabyushega nani yage umuntu mukubita n'ingumu ni bavuga rero nabi ngo ndajya mukubwara byibushe ngo rero ngurazi ngaratwenge mu mpore ngene nitwengera mana yaje kazikanye usubiye muri kahise gatoya niwe mumenyesha amakuru wewe ufata nk'ikitegererezo yakoze ibintu kavuga kabisa ati uyu muntu safi sana bavuga amazina atatu ane babandi nyene batiye benshi nutamajani kaneza
hariho bajyane babiri kuri Etenbomen Asrida Landry Mugisha nagakunze kubera ko hatanguye abakenyezi gusa nukuri Landry Mugisha David Carmel Franck Espoir Nanu kuri Renaissance numugore nawe kabisa Innocent Valentin nabo ngira ngo niko hariho naraba nibo bari bahari kandi nibo bari bameze neza bari babizi ingene bimeze yego bahari agafaransa kenshi cyane okay so bakora mu bisi mu Faransa rego no musi Yann Santana aussi rego no musi ngo Yann Santana rego ikibazo rero mfise no musi wibaza ko ari kubera iki muri showbiz y'u Burundi abantu bafise amazina kuri visibility y'imbuga atari babandi bibihangange tuzi mu gihe tubona yuko amasamirizi n'ubundi ingufu zitakiri nka zimwe za kera bamenye n'amaraso mashasha bamenya kujana n'igihe hama baje bazi ibyo la génération nouvelle shaka c'est tout donc nous urumva biragora kwiadapta cyane bibagora gute kandi igifaransa murakizi amafaranga murayafise ushobora guhayaringa umwana hari agapfuma hasi akoresha platform yawe bashinko bacha bigenza hari icyo babwira kuri icyo kintu kandi kindi naco igituma navyo bitagenda gucyo kubera ko aba genzi nabo ntibakunda guhanuka hamwe n'ukuri kumana wozura korera wozura hamwe ndakubwiye ingene je ntegura nk'ikiganiro kuri kumana ucu amakosa atatu twakoze muri kino kiganiro nuko kubera ko wafashe dutangura jewe nta cadre kino kiganiro Jendi muri cadre yo promoting ikintu cy'abantu mugabo urumva promotion urumva wahereye kuri jewe usubira kuri promotion usubira kuri nze jewe nuko bari kugira gutya swat promotion kiganiro kiganiro kakigadiviza kabiri hamukambaza nk'uduti nka tubiri hanyuma iyindi nze ikaba parti ya kabiri mugabo ikaguma cya kiganiro nyene citwirizwa jewe canke jewe aba parti ya kabiri mugabo urumva kugenda gutya urazi impamvu nabivanze abarundi baragoye sana abarundi baragoye na urabizi ndasubira kubibutsa ko I please le 12 gagnere kuri le passeur dramati yantuze amarere tugira amahoro kabisa Michou tugana ku musozo umuziki w'u Burundi muri rusangi uno munsi abanyamuziki ni ikihe kintu baba batariko baritwararika kugira ngo bashobore urabona dufate muri East Africa umenga umuziki wacu urugaranye indirimbo zacu wogira ngo ntizisohoka tubone nyene twumvise hariya hari indirimbo yakozwe nga hariya hakurya ikajugumiza haba mu Rwanda muri Kenya hose muri rusange tubuziki mubuze kwimpoza mubuze gusohoka gusohoka hawo indirimbo yawe ndagenda bahe mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Kongo gahawuvira nutagenda kwibashira ntubaza ngo nzoyimenya nutagenda kwimpoza nzoyimenya aya muzi yuko natawon hajya bari bijuju cyane kugira ngo baje kugira amashow hose i Nairobi bazunguruke Kigali aya bari bijuju bagiye izo su savoir s'imposer barategura bavuga ati muzi n'amakuru turarondera umuntu ari ngaha turondera dutegurira show siko bari bafise barameje avyo izo su s'imposer kandi nta muntu umwe yabahamagaye abo wewe uragenda kiri n'umusi nakaca kuri TV5 nakaca kuri RFI nakaca ahantu hose baje ko yatabanza gusohoka igihugu hajya ariko haca wapi byari kugorana cyane urabanza ukamenya ugasohoka igihugu ukagenda ukimenyekanisha ukimenyekanisha kugira ngo yitune ya Runtown tangura sikora ko katulitse nanuze babanje baje mu Rwanda bari epose baramenye ingene bimeze ugenda mumenye itere hama mugende mucane mutangura none waza ko mu DJ w'Ikampala azomenya ko hari umurundi asohoye indirimbo biragoye ko abimenya genda rondera mu following umwempozi mubwiye ati bro umva bashaka yuko niwe nitwe new generation niko tumeze bro urandondera utandondeye biragoye star sha
Ningorane ni Michou. ikibazo specialty y'iki gikorwa Hype Link Sunday ni yihe urumva yuko harimo link wana link up so guhura n'abagenzi tuganire guhura n'abagenzi tuganire surtout tunywe vraiment twavuze byinshi abarundi baza kumva ijambo tunywe hama muce murijija ko ngo ndanywa ego je bois tunywe dutambe tunywe dutambe dramati aduha indirimbo aba DJ beza et puis guys mureke kuja gusohokera muri ndagaswi 30 000 c'est pas beaucoup c'est 30 000 entrées VIP 100 000 hama aba VIP nk'abajewe wewe nka Nellynat table yiwe bashimye nzowisha no kuri stage ntavyonze ariko Nellynat murakundana wenda byemeye ndamukunda fose sana siwe gusa hano oya abantu benshi abarazitiro ndamuyonda kubwira ikintu kimwe je muga ntashobora kumuzitiro oya panda kubaraza badasinziriye bamurindire kugira ngo aba teri nkuru ahejeje bace baje kuryama oya nandi numva ntizishobora kureka kuryama kuko ndakunda amahoro iwanje nshobora kureka kuryama kubera ko rero oryamba nzi yuko kuza kunzi Bujumbura zihari naho ntamukurikirana biza kuvugwa byose ndaza kubimenya imbere yuko duheza ibintu bitatu wobwira umuntu wese akwiye gufata nka nkama abonye umuririmbyi bita Dramati yambara neza cyo ni cyambere sinzi kirango ni kubera ko tuba tuzinanye cyangwa turi muri industry imwe sindabona manque de respect muri make n'umuntu yubaha muri rusange cyangwa yicisha bugufi hama naho on the stage n'undi muntu tuvuge ko ari intare kuri stage cyangwa ari umuntu oya mugabo urumva nyene arazi ku actinga bajya bebe boko kwa mukunda bakabibona yuko ari ibintu bireze okay yani ibyo bitatu savye bitatu ama n'amandibutse yuko hype link le 12 pour ceux qui ne comprennent pas le Kirundi and for you guys who don't understand Kirundi this Sunday at le Coco Brasseur it's gonna be down 12 on 12 this Sunday right it's gonna make sure you pull up make sure niko bavuga I have to see you. Okay. I don't know you, but I have to see you. Okay. So, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et le Kirundi, vous les gars, vous qui me regardez, vous qui aimez Michou Miracle, vous qui aimez l'ambiance, il y aura Dramati. L'entrée, c'est sur 30 000 et 100 000 VIP ici à Croco Passeur ce dimanche, le 12 juillet 2026. Et bisous. Et si tu veux me voir, je serai là. kabisa Michou ndagushimira cyane wakoze ndagushimire firi reka nezere yuko rero rabe kino kiganiro gitere drama nta drama oya uretse gituma na drama nshaka muri ino minsi ndiko ndakora bijya bintu rego urashaka just don't worry leave it to me don't worry everything will be okay okay nshaka disturbing no let it blow okay I don't care let it blow okay let's blow it nanje ndagushimira cyane ndagushimira ngene ukuri investis ngene ufasha abandi I'm trying my best nukuri n'abandi bakurabireko kabisa abarundi n'abarundi kazi this is your time Hype Link Sunday 12th July 2026 at 6 p.m. hano kuri Le Croco Brasserie zomeze neza cyane itike yahasanga muri 30 muri VIP n'ibihumbi 100 amafaranga make cyane amafaranga mushobora kugura ni ratio rimwe akarara heze bivuze ngo kuyaryoherwamwo birashoboka come here hanyuma bigende neza ratio ni kuyiye sasa takosa kabisa zomeze neza mu kugura amatike bigenda gute kugura amatike ushobora guca kuri Castel kuri application Castel urashobora kwisangako ubye ngo aca ku point de vente ya Castel notamment ngaha muri ville hande ya kakabare Campero okay imbere ya Campero hajya bahita
Castel ijya kuri agence ya Sopec Microfinance. Voilà. Urashobora guca exactement kuri siège imbere ya hôpital militaire. Urashobora guca mu Kigobe hajya kuri Aubert. Kuri Emmaus niko benshi bahazi. Emmaus ashobora no kuja hajya kuri Peji hamwe muramija kwitwarira abantu. Okay. Kabisa hanyuma n'amatike no kuri Rococo Brasserie bako barayagurisha mu Nyaragase ntabaherana kubera yuko ibintu biri VIP kenshi abantu baranyaragasa. Yep. Kabisa kugira ngo bigende neza hasigaye reka dukomeze rusangira umunezero. Bakunda ama pression c'est ici. Izo bimeze neza cyane dushimire cyane Virginie Global yagiye dufasha kugira ngo bigende neza cyane no Rococo Brasserie urabona niho tugiye kuba tunaryohererwa nico kimwe twanakoremo no munsi bimeze neza turi kumwe kandi na kashe kugira ngo byose bigende neza amatike mu yaronke bimeze neza muri rusangi. DJ Adil Spin the Spin Masters bari ngaha, DJ Sixters bari ngaha, hanyuma Dramati aduhereze performance ya bien sana abanyamugi turyoherwe ndetse nazo bavuye impinga itandukanye le diaspora aba vacances muri sama muri ko muragenda mwenjoye ngo buzima home sweet home murabizi kugira ngo muzogende mugira inkuru musubirane inyuma come here hanyuma twenjoyinge bigende neza mwakoze mukomeze gana musangiza inshuti n'abagenzi inkuru amakuru n'ibiganiro tubashikiriza umunsi ku yundi ndabutse ko twa Fulgence Mika ndi kumwe na Benjo Skoduni kuri kamera kugira ngo bigende neza mukomeze gana mugira ibihe byiza. Peace.